Turabaramukije bakundwa n'Imana musanzwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bica kuri imbonesha kure. Nishimiye Imana cyane, ndashimiye Imana cyane nyemereye ko dusangira ijambo ry'Imana muri aya masaha meza. Hanyuma rero kubatanzi mutamenyereye neza amazina ni Apotre E HARERIMANA, umwene so musangira urugendo rya mu ijuru. Sanzwe ndi umwe mu barongozi barongoye ishengero ry'Imana ry'umuvyuro kuri bose rikorera aha mu Burundi na cyane cyane mu Cibitoke aho ryatanguriye. Hanyuma ndi umupapa w'umwana umwe n'umudamu umwe. Hanyuma rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabitwemereye, reka tubanze dusenge. Turagushimiye data mu izina rya Yesu Kristo, watugiriye neza Mana, waduhaye umunsi mwiza, tugeze ku kirengazuba tugishima, habwa icubahiro. None rero turakweretse iri jambo tugiye gusangira n'abere data hirya no hino mu mpande zine zigize isi. Turagusabye ngo wongere kurihezagira kandi uhezagire wose agiye kuryumva, rigire ico rimufashije, rigire ico rimuhinduriye mu buzima bwa misi yose. Urakoze, ndagushimiye, ibisigaye n'ugumane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndongeye kubaramutsa abakundwa n'Imana, dusangira urugendo ruje mu ijuru. Hanyuma rero aya masaha meza na masaha tugiye kuyaga ku ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana nakuzaniye kuri uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwibukwa n'Imana. Hari ibihe bibaho umuntu ugasanga yibaza ko Imana itamuzi canke itamwibuka canke itamubona. Mugabo nagira gutera intege ndakubwire ngo hariho Imana izi kwibuka. Nagira nakubwire ngo mu kameremere k'abantu turakunda kwibagira ibyiza abantu badukoreye, tukibuka ibibi abantu badukoreye. Mugabo mu kameremere k'Imana, Imana nyene amahoro irakunda kwibagira ibibi abantu bakoze, ikibuka ivyiza. Ni ukuvuga ni sanse contraire mu yandi majambo, ni bihushane. Rero hano muri Bibiliya tugiye kurabira hamwe umuntu yagiriwe ibakwe, ahuza umutima n'Imana, asangira kameremere n'Imana mu kwibuka ivyiza, mu kwibuka ivyiza yakorewe. Uwo nawe nta wundi ni umwami Dawidi mu gihe ciwe. Nuko rero ijambo tugiye gusoma nabwiye ko umutwe w'ijambo uvuga ngo kwibukwa n'Imana. Iyo rero Imana ikwibutse ibintu biragenda neza kandi bose barabimenya. Hanyuma karoro k'uyu muntu nawe ni umwami Dawidi. Mwaramwumvise, muramuzi, muramusobanukirwa kenshi iyo muriko muramusoma musoma inkuru ziwe. Tugiye kuvyibukanya kugira ngo nawe uje kwiraba, mbega no afise umutima nama canke se mu murangamutima bwanje no ameze nka Dawidi. Reka turabe rero iyi nkuru dusoma mu gitabo ca kabiri ca Samweli, turavye neza ku bice 9. Na karo tugiye kwisunga mu kwigishanya ingene canke se mu gutahuzanya ingene Imana yibuka. Nukuvuga rero aya majambo tuyasoma nkuko nabibabwiye mu gitabo ca kabiri ca Samweli ibice 9. Turasoma imirongo mikeya duhere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, hama turaza gusimbuka gatoya. Dawidi yibuka urukundo rwa Yonatani. Bukeye umwami Dawidi arabaza ati, mbega hari usigaye mu muryango wa Sawuli kugira ngo ndamugirire neza ku Yonatani? Maze hari umukozi wa Sawuli yitwa Ziba, nuko baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, ni wowe Ziba? Nawe ati, egome ni jewe Ziba, umusavyi wawe. Umwami aramubaza ati, mbega mu muryango wa Sawuli ntawo bakiriho ngo namugirire neza kubw'Imana? Ziba yishura umwami ati, haracariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahehe? Ziba yishura umwami ati, aba kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Dusimbutse gatoya ku murongo wa 6 avuga ngo, Mefibosheti mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawidi, yicisha bugufi aramunamira. Maze Dawidi aravuga ati, sabwe. Dawidi aramwishura ati, mpore, ntacutinya kuko ntazoba kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzogusubiza amatongo yose ya sogokuru Sawuli, kandi uzohorurira ku meza yanje na ntaryo. Arasubira aramunamira ati, mbega jewe umusavyi wawe ko ataco narimaze, nariki ko unyitwararika, kandi ndimbwa ipfuye? Imana itugwanirire cyane. Yesu nashimwe mukundwa canke se bakundwa n'Imana muriko muradukurikirana kino mbonesha kure.
rero iri jambo ni ijambo rikomeye cyane tugiye kwibukanya, aho uyu mwami Dawidi yabaye ubudasanzwe, yirengagiza intambara zari zarabaye hagati yiwe n'uyu Sawuli, ingene Sawuli yamuhize kenshi kugira ngo amwice, ariko Dawidi wewe yabananije na ntaryo, acunga isezerano ry'uko agumya kugira imbabazi no kugira ibihe byiza no kubana neza n'abandi. Hanyuma rero twamaze kubona ko kino gitabo cya Samweli kivuga amakuru hanini ya Dawidi. Iki gitabo cya Samweli dusuye inyuma gatoya, ni igitabo kitazwi neza uwacanditse, kuko kino gitabo uri kurakiraba neza dusanga uwacanditse kitaboneka neza, kandi ico kimwe n'igitabo cya mbere cya Samweli nyene kitirirwa Samweli, mugabo wacanditse ntagaragara, mugabo kandi abasesanguzi canke se abasesangura ivya Bibiliya baravuga yuko coba caranditswe nko mu mwaka w'igihumbi imbere yuko Yesu avuka, muca mu myaka coba kimaze kugeza iyi saha tuko turavuganirako. Izi nkuru zivugwa rero ni inkuru zabaye kera cyane ku Bisirayeli, ni inkuru zabaye kera cyane muri histoire cyangwa se muri kahise k'Abayuda n'Abisirayeli bose. Nuko rero twumvise aya majambo y'uyu mugani mwiza canke iki citegererezo c'uyu Dawidi. Uyu Dawidi twabonye ko yari umwami w'Abisirayeli, kandi igihe yabayeho ashikiriye ubwami bimugoye, abanza kuba umuroberi. Hanyuma inyuma yo kuba umuroberi, Imana nkuko yari yabicishije muri Samweli umukozi wayo, arahava araba umwami. Amaze kuba umwami, ni ukuvuga ngo vyaragenze neza, Imana iramushira hejuru nkuko yari yabisezeranye, araba umwami. Maze igihe kiragera rero, Dawidi amaze kuba umwami, yibuka urukundo Yonatani yari yaramukunze. Yonatani nabonaga nababwire ngo yari umuhungu wa Sawuli. Amaze kwitwa umuhungu wa Sawuli rero, byaragaragara neza ko Yonatani yatahura umugambi w'Imana kuri Dawidi. Mugabo se Sawuli ntiyatahura umugambi w'Imana, ngo yashatse kuwugwanya. Nagira ngo ukebure ngo ntuzugwanye umugambi w'Imana, ahubwo uzobe mu bashigikira ko ubugome bw'Imana buba. Imana ihabwa icubahiro cyane. Maze rero Dawidi amaze kuba umwami, yagiye kuba umwami w'Abisirayeli bose. Sawuli amaze gupfa na Yonatani yaramaze guhwera. Maze Dawidi aribuka urukundo rwa Yonatani. Twibuke nk'ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza bw'uno munsi afatiye ku ijambo rivuga ngo kwibukwa n'Imana. Twisuka akarorero kavuga ngo Dawidi yibutse urukundo rwa Yonatani. Dawidi gituma yibutse urukundo rwa Yonatani nuko bari barasezeranye, Sawuli arungise Yonatani kwica Dawidi, maze Dawidi nawe arinyegeza mu masenga y'amabuye mu gahinga. Maze Yonatani yibuka ko basanga kwiza n'agahinda na Dawidi, ntiyifuza kumugirira nabi nkuko se yamutegetse, kandi Yonatani yarazi neza ko Dawidi abwirizwa kuzoba umwami, naho se yahasiza Yonatani ngo abe azoba umwami. Maze bahana konsigne, ni ukuvuga bahana amasezerano, baravuga bati jewe sindi bukwice kuko nazi Imana kuvuze ko, naho data ari karampatiza gukora ibije ntabyo nshaka, ntabwo mparanira kuba umwami niyimitse bitavuye ku Mana. Maze rero bahana amasezerano, Yonatani arirengagiza, ntiyica Dawidi, aramugisha no kuvuga ngo amuhaka yo gutoroka se Sawuli. Maze Dawidi yibuka urwo rukundo rero, igihe kigeze amaze kuba umwami, atuma ko abaza ngo ntagasigarira mu ba Sawuli ngo ndakagirire neza ku bwa Yonatani. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Ndagira nkubwire ngo niwaba mu buzima wibuka ibyiza bakugiriye, bizogutera kugirira neza abandi. Ariko niwaba mu buzima uguma wibuka ibibi bakugiriye, bizotuma uguma uri umunyenzigo igihe cyose. Rero mwene data, nagira ndaguhanze nakubwire ngo ibuka ibyiza bagukoreye, hanyuma nawe bizogutera kugirira neza abandi. Imana ihabwa icubahiro. Maze rero baramubwira bati nyamara naho biruko, hariho umuhungu wa Yonatani yitwa Mefibosheti, yiberero Debari kwa Makiri. Twamaze kubisoma. Haleluya. Maze Dawidi aravuga ngo uwo nyene rero Mefibosheti niba ari umuhungu wa Yonatani, uwo niwe nari nkeneye, kuko ise yangiriye neza arandokora mu gihe sekuru yashaka kompfa. Maze baca baramuzana rero bamukuye ahantu bita Lodebari. Nagira nkubwire ngo Imana ikwibutse igukura Lodebari. Uno munsi Lodebari ni ahantu hadasanzwe. Lodebari hamagwara hatoteje benshi, hananije benshi. Lodebari h'ubukene hananije benshi, hatoteje benshi. Lodebari ho kuvugwa, ho kwankwa, ho guturubikwa hananiza benshi mw'iyi minsi. Lodebari ho gudandaza ugahomba hariko haraniza benshi, ariko Imana ikwibutse igukura Lodebari. Kandi igukura Lodebari, nagira nkubwire ngo ibintu bigenda neza. Haleluya. Igukura Lodebari isi irabimenya. Igukura Lodebari ni ukuvuga ababanyi barabimenya. Igukura Lodebari inshuti n'abagenzi barabimenya ati yavuye Lodebari, ubageza harira ku meza y'umwami. Imana ihabwa icubahiro.
nagira nkubwire ngo rero Imana nye n'amahoro irafise uko ibigenza bikemera kugira ngo ikugirire neza, iriteguye n'uyu munsi kandi iragomba kukugirira neza nk'uko yabigambiriye. Imana yacu n'urukundo, Imana yacu ihora ari umwizigirwa, Imana yacu ntihemuka kandi Imana yacu ntibesha. Haleluya. Nuko rero Mefibosheti amaze kuza imbere ya Dawidi, wewe yarazi yuko agira amubaze ivy'ingene Sawuli sekuru yamurwanije, ariko Imana nye n'amahoro yoyo yari yatumbereye kugirira neza Mefibosheti kugira ngo imukure i Lodebari. Twibukanye ko i Lodebari hari ahantu haba abantu bihevye, i Lodebari hari ahantu haba abantu bamaze guta icizere c'ubuzima, i Lodebari cari igisagara c'abantu bagowe, igisagara c'abantu bamerewe nabi, igisagara c'abantu bihevye, igisagara c'abantu atavyizigiro. Ariko igihe kiragera umwami avuga ijambo ryiza, aravuga ngo mpamagarira Mefibosheti ave i Lodebari aze, hari ubutumwa ndamufitiye, hari surprise ndamufitiye. Bivuze ngo nawe uri kurankurikirana uyu mugoroba, hariho surprise y'Imana. Imana ihabwa icubahiro, hariho ico Imana itumbereye kugukorera. Haleluya, biciye muri iri jambo. Nuko rero Dawidi ashitsa ico yagambiriye, aramubwira ngo Mefibosheti yacutinya kuko naguhamagaje kugira ngo nkugirire neza, ntiwikandagire kandi ntugire ico utinya na kimwe, kuko mbere kugeza iyi saha tuvuganira ko ivyari vyaso n'ivyari vya sogokuru Sawuli ndabikugabiye, ndabigukomoreye. Abakorera sogokuru ndabagukomoreye bagukorere kugira ngo bigende neza, kandi kuva iyi saha nyene uzohorurira ku meza yanje, kuko hari ikintu nibutse, hari ishamba nibutse twahuriyemo naso, arandokora narimeze nabi, arandokora byari bihe bibi nagomba kuba nopfa bivuye kuri Sawuli sokuru wawe. Nuko maze Imana igirira neza Mefibosheti biriko biravugwa n'ibiko birakogwa biramutangaza ku buryo atitahuye, ku buryo bimucanga, aravuga ati jewe n'ukuri ndabona umenga sinumva, sinzi ko ari jewe ndiko ndagirirwa ibi. Acavuga ijambo rikomeye cyane ngo mbega jewe nariki kugira ngo unyiteho vy'ukuri, mbere ndi nk'imbwa ipfuye. Ibaze kwisuzugura imbere y'umwami upfukamye kugeza aho wiyita imbwa ipfuye. Mu bisanzwe imbwa ipfuye nta kintu na kimwe maze, kuko nta kintu na kimwe yoshobora. Imbwa ipfuye murumva akamaro kayo nukunuka, baca baja kuyihamba. Mefibosheti na imbere y'umwami yisunze kahise ka sekuru ingene yarondeye kwica Dawidi, maze Dawidi akamucika agahunga. Hanyuma Dawidi akabagiriye neza akarondirondi k'uruvyaro rwa Sawuli, n'ingene Sawuli yagombye kwankiriza ubuzima bwa Dawidi. Mefibosheti byaramucanze. Nkuko uyu munsi nawe Imana ikuzamuye ikagukura iyo wari uri Lodebari, ikakuzana hagaragara kugira ngo uvemo ikimazi, ugarukane icizere. Abantu baratangara, nawe ubwawe biragutangaza, wibutsa amakosa yawe, wibutsa ivyaha vyawe, wibutsa ingene wari umubeshi, wibutsa ingene wari umusambanyi, wibutsa ingene wari umusuma, wibutsa ingene wari umuntu umeze nabi mu gisagara. Maze Imana ikavuga ngo humura ndakubabariye, humura ndakwemeye, humura ndakwejeje, humura uruwanje. Yo nagira nkubwire ngo ni ibintu bitangaje cyane kandi vyiza, atanumwe atotangara kubw'ibyo. Nuko rero hariho Imana rero yibuka nayo. Tumaze kuvuga ibya Dawidi yuko yibutse urukundo rwa Yonatani, nagira nkubwire ngo uyu mugoroba mwiza hari Imana yibuka urukundo wagaragara igorogota ku musaraba. Urwo nyene rero niko rwantumye inza kukubwirira ijambo ngo hari Imana yibuka urukundo rwabonekeye ku musaraba. Ubundi ije Imana indavye yambona ko ndi gipfu, ubundi ije Imana indavye ntiyafata nk'umuntu, ubundi ije Imana indavye yambona ko ndimva, ndabona ko ataco maze. Mugabo biciye ku maraso yamenekeye igorogota ku musaraba, hari Imana yibuka imishishago ya Kristo Yesu, hari Imana yibuka ingene Yesu yacurangujwe, hari Imana yibuka ingene Yesu yambitswe ubusa, hari Imana yibuka ingene Yesu yacunagujwe akabirguya rw'amaraso kugira ngo nitwe Enoke, nitwe umukozi w'Imana, nitwe uwo ndiwe uyu munsi. Hari Imana yibuka. Haleluya. Iyo Mana yibuka rero uno munsi yambwiye ngo ndakubwire ngo humura, haracari ivyizigiro byo kongera kugirirwa neza. Ntaco bitwaye n'ibihe wabayemo, ntaco bitwaye n'igihe wabayeho wiganyira wihevye atacizere c'ubuzima, mbere ukibaza ko Imana itakuzi, ukibaza ko Imana itakubona. Ariko nagira nkubwire ngo Imana irakubona kandi irakuzi. Yibutse urukundo rwa Kristo Yesu, vyose bigenda neza. Iri jambo rero mfite rero niri hari Imana yibuka kandi nawe uyu munsi irakwibutsa. Haleluya.
Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Hari Imana yibutse kandi nawe irakwibutse. Nagira nkubwire ngo ntusubire guhagacira ibyaha wakoze, ahubwo uhagacirira ijwi riko rakubwira ngo hari Imana yibuka urukundo rwabonekeye Golgotha ku musaraba. Iyo turabiye rero mu maraso ya Kristo Yesu, itubona nk'abagororotse ko Kristo Yesu agororotse. Iri ni jambo ndakuzaniye. Iyo Imana ikurabiye mu maraso ya Kristo Yesu, bituma utacitwa wa wundi, bituma uhindurirwa amazina. Nagira ngo utumirire nawe gushishikara kwambaza biciye mu maraso ya Kristo Yesu, kugira ngo urushirize kwibukwa n'Imana. Haleluya. Imana yibuka umuntu atunganye, Imana yibuka umuntu ari ku rutonde, Imana yibuka umuntu ayavyitwayemo neza. Mefibosheti naho yari yaravuye ku ngoma, nukuvuga naho se Sawuli yari yakoze bibi cana Kajirodebari, ntiyigeze agira umutima wo kuronda kugwanya Dawidi, kuko nawe yari yaratahuye yuko Dawidi kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli vyakozwe n'Imana ubwayo. Imana ihabwa icubahiro. Rero ndakubwira ngo ntusakuze mu kigeragezo. Nagira nkubwire ngo hari abantu benshi bashobora guca intege, bakakubwira ngo kubera iki ibyo bitagenda neza, kubera iki ibyawe bitishurwa, kubera iki wasenze kenshi mbwe ibi nibi kimeze uko nakuriya. Nagira nkubwire ngo uzobabwire ngo Imana ibirimo kandi bitinda kuza mugabo ntibiherayo. Haleluya. Naho byotinda kuza ntibiherayo. Iri ni jambo nkubwiye. Nagira nkubwire ngo rero gerageza wumve ko hari Imana yibuka. Urukundo rw'Imana ruratuma yibuka ibyiza twakoze hama ikatugirira neza, kandi urukundo rwayo ruratuma yibuka amaraso amenekeye Golgotha ku musaraba kugira ngo itugirire neza. Niri jambo nkuzaniye kuri uyu mugoroba rero, hari Imana yibuka. Ndakwingiza nawe rero aho uri hose uri kurakurikirana kino kiganiro, kugira ngo bikunde ugirirwe neza n'Imana. Birakwiye ko wisunga Imana, ukibuka ko hari Imana itabara, hari Imana ikiza, hari Imana ibohora. Ya maraso yaviri Golgotha ku musaraba rero ariho kugira ngo yeze kandi akureho vyose. Birashoboka aba uri Lodebari nawe, Imana irakwibutse. Irodebari hamagwara, tugiye gusenga Imana kugira ngo ukugwe Irodebari uri widegembya mu izina rya Yesu Kristo. Irodebari ubukene bwakugarije bigatuma ukora ntiwunguke, udadaza nk'abandi ntiwunguke. Tugiye gusenga Imana kugira ngo yugurure imiryango y'umugisha wawe. Irodebari ho kuvuga no kwankwa, ho guturubikwa, kunyagwa amatongo n'ibindi, imanza baraziriye zawe. Tunyinagira nkubwire ngo hari Imana ije kukwibuka, igucira urugororotse nkuko umwami Dawidi yaciriye urubanza rugororotse Mefibosheti naho yiyise nk'imbwa ipfuye. Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero mukundwa n'Imana, tugiye kurangiza ijambo, ariko kandi nagira nkubwire ngo ugume wibuka ngo hari Imana igirira neza abayo. Imana yaributse Daniyeli mu bwogwe intambwe, imugirira neza imukiza intambwe. Imana yaributse Shadraka, Meshaki, Abednego bari mu muriro mu itanura, irungika marayika wayo azibira umuriro, ntibyatuma umuriro ugira ico bagira. Maze aba isi yose iramenya ngo bajya abasore bibuswe n'Imana, umuriro wacecetse ntaco wabagize. Imana ihabwa icubahiro. Imana yaributse Yobu mu bihe by'ibigeragezo byiwe, bivuze ngo naho wogeragezwa ntiwoshikira Yobu, ariko Imana yaributse ko Yobu yihanganye maze imugirira neza. Ubwo rukundo rwayo no munsi ruje kukugirira neza, ruje guhindura amateka, ruje kugushikana handi hantu utaruteze kugera. Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero nshuti mukundwa wari kuradukurikirana, mvuge nti Imana iguhumugisha cyane. Tugiye guhava dusenga Imana kugira ngo Imana ishishikare kukugirira neza, Imana ishishikare kukwitaho, Imana ishishikare kukuzamura, Imana ishishikare kukugirira neza. Ariko kimwe condition nimwe gusa, nuko umutima wawe wisunga Imana. Mbega umutima wawe urisunza Imana? Mbega mu gihe usenga urumva neza ko Imana muri ku ruhande rumwe, urumva ko Imana ari umugenzi wawe. Erega Imana si igikoko, Imana si ikintu kiri britare. Imana ni urukundo, Imana na mahoro, Imana ni umwizigirwa, Imana ihora igira neza. Kubera ko Imana ihora igira neza rero, nico gituma dukwiye kwisunga Imana mu bihe byose tuba turimo, kandi ubugombe bwayo nibwo budushikana ku kigomba, kandi kigomba cyo ciza kuri twebwe gusumba ico twe tugomba. Nagira nkubwire ngo Imana rero ni nk'umuvyeyi, ntagari igikoko, ntagari ikintu giteye ubwoba. Mpora ntangara abantu baririmba ngo Imana uteye ubwoba. Oya, Imana kuwa yihaye, kuwisunze umwana wayo ntabwo iteye ubwoba. Haleluya. Ntabwo Imana iteye ubwoba komaze kwisunga umwana wayo. Imana iteye ubwoba ku munyavyaha, kuko ku munyavyaha Imana n'urupfu. Nukuvuga Imana irica abanyavyaha, yaravyivugiye ngo mpora abana bigatonye byabase n'abasekuruza kugera kurunganywe rugira gatatu n'ugira kane, ariko kubagororotsi ngo mbagirira neza ukurungano uzogera rukurikirana. Bivuze ngo Imana yacu rero iribuka, Imana yacu rero n'urukundo. Humura, Imana irakwibutse. Naho byadogereye bikagera hariya, naho byagucanze bikagera hariya, hariho Imana ikwibutse.
tugiye guhava tugusengera rero kuri uyu mugoroba nk'uko Imana yabikunze kugira ngo tuganire kuri jambo. Yesu nashimwe cyane. Nagira nkubwire ngo naho ubona ingorane nyinshi zikugariza, hariho Imana yiteguye kugukiza no kugutabara. Icyo usabwa gusa ni wisunga Imana nk'umwana wayo. Kwisunga Imana nk'umwana wayo naho bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ni ukuraba mu mutima wawe icyo umutima ukwagiriza ko kitameze neza imbere y'Imana, ubanze ugitunganye ucegeze kure, kuko Imana ngo ntabwo ibara n'inkozi z'ibibi. Imana ibana n'abatunganye, kandi gutungana kwacu nako ntibiva mu byo dukora twebwe. Uwundi muririmbyi yaririmbye ngo ibyo dukora byose n'umwete wacu wose n'umubabaro mwinshi n'amaso adakama ngo byose ntibyoshobora kudukura kw'ibyaha. Ikigukura kw'ibyaha kimwe gusa ni ukwemera ko hariho icyaha ufise. Umaze kumva umutima wawe waragerereye kure y'Imana, ni ukuvuga ngo ucufate umwanya mwiza wo kwitunganya, cufate umwanya mwiza wo kubwira ati waba ubeshiwe mva ko mu izina rya Yesu kugira ngo mbe hafi y'Imana, waba usambanyiwe mva ko mu izina rya Yesu kugira ngo mbe hafi y'Imana, wabunebyewe umbuza gusenga mbisa ndeka, wa mubiri umbuza kwisonzesha, umbuza kuba hafi y'Imana, umbuza gusenga ndeka kugira ngo negere hafi y'Imana. Ako gasembwa kose wibona ko gatuma umenga Imana iri kure yawe, ndagomba kugakure kuri uyu mugoroba. Dusenge Imana kugira ngo ugakure maze bigende neza. Inyuma yo kumva neza ko gasembwa kavuyeho imbere yawe, ni ukuvuga ngo Imana nayo iriteguye kukigukura irodebari kandi irakwibutse mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero birashoboka hakaba hariho ibigenda bigutsinda, ukaba kenshi ishavu rikunesha, ugasanga wavuze nabi kubera ishavu, ugasanga kenshi wifuje, uravye amaso akagucumuza, abo ubonye ku nzira, niba ari umukobwa runaka ugasanga wamwifuje, niba ari umugabo runaka ugasanga wamwifuje, niba ari umukenyezi runaka ugasanga wamwifuje. Ntaco bitwaye ivyo, umugabo igihambaye ni uko umenya ngo yamara amaso yancumuje uyu munsi, ndagomba kubwira amaso ati ntusubiye kuncumuza. Raba ibikuraba, urabe ibikwiye guhesha icubahiro Imana, ibidahesha icubahiro Imana ivyo bibe ku ruhande. Haleluya. Nuko rero Imana ihabwa icubahiro. Tugiye kubanza gusenga kubw'uwo muntu yumva hari guca bugufi. Niba hari urubanza rw'umuntu wariye ukarurya ukaruheza, gerageza wumve ko wakoze icaha, kandi Imana iravuga ngo abarya ingurire, abatsindisha bakagira igicumuro, Imana izobahana kuko ikizigororotse. Aho banze witature, hama ibyawe bice bigenda ku murongo, bigende neza. Haleluya. Niba hari igihe bishika ukubufisa ubwango n'inzigo by'ubusa mu muryango, canke se ufatiye ku makosa wagiye ugirirwa ukumva nta mbabazi wogira, nagira nkubwire ngo Dawidi yari umunyembabazi. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo yari asangiye n'Imana, yari umuntu w'imbabazi, yari umuntu azi kwihangana. Niyo mpamvu yemanze kugirira neza Mefibosheti, kandi sekuru yari yaramugiriye nabi. Nawe nakwinginze kugira ngo usangire urangamutima n'Imana, umenye kwibuka ibyiza wakorewe, wibagira ibibi wakorewe, kuko bavuze abarundi ngo intibagira ntibana. Dusenga ubwa mbere ku muntu ashobora kuba yitahuye, hama nyuma tuca gusenga Imana kugira ngo ivyatumye ibirodebari tubisambure mu izina rya Yesu. Reka aho uri bunamika amaso tubane dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndakweretse uyu mupapa. Birashoboka mu buzima bwa misi yose yamana amaganya, yamana ubwoba. Ndavuze ngo reka umukure ko amaganya, reka umukure ko ubwoba, umukure ko imutsinda, umukure ko imwagiriza bibi kuva uyu munsi nyene. Ndatangaza ibihe by'amahoro kuri uyu mama mu izina rya Yesu Kristo. Nawe nyene ahari ariko arumvira ijambo, ariko arabiyimbonesha kure, ndamusengera Imana ngo ngere kumufasha. Ubu bwoba, amaganya, agahinda ubikure muri we. Birashoboka yarahemukiwe mu rugo, birashoboka nta jambo agira, birashoboka yamana intuntu, yamana umutima uhagaze. Reka ndagusabe ngo umugirire imbabazi kubo kurondera kwicira inzira. Reka ugirire imbabazi n'umuntu wese Mwami Imana yari karakurikirana ubutumwa bwiza. Bisanzwe hari igihe umutima umwagiriza ko yaravye akifuza, akavuga agacumura, akagendana uburake. Mana reka umweze. Reka ndagusabe ngo amaraso yamenekeye Igorogota yongere kubanza kumoneka ko, wongere kumugirira neza Mana. Imbabazi zawe zimaze kumubako, ucumuhingura kandi ucumukomeza. Ubwiza bw'Imana bwongere kubana nawe mu buryo budasanzwe. Urakoze kuri Imana, ndagushimiye. Reka uharire umusore umweze gose byakoniye mu mutima. Mana wamaze kwitara ubwira ijambo, yasanze hari bimutandukanya nawe, bituma ataba muri rezo yawe, bituma ataba kwegereye. Mwami ndavuze ngo urimukure hafi, byigize kure. Mana wongere kumwegera nk'umwana ukunda, wongere kumugirira neza, garukana ivyizigiro n'amasezerano mashasha hejuru ubuzima bwiwe, kugira ngo wongere kumva hejuru yatunganijwe. Urakoze rero ibisigaye ndakwizigiye cyane ko wavyumvise, kandi ugiye kubananya bikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma rero tugiye kandi gusenga Imana. Birashoboka mu mibereho yawe hakaba hari ibyagiye bituma uboneka kuri irodebari, amagwara yarakuzinze, umugongo warakwishe. Birashoboka ukaba urwaye ibigwara umenga ntibikira, ariko nagira ngo utangarize
twumviriza itangazo. Yesu wacu arakiza, Yesu wacu arabohora, Yesu wacu arishura, Yesu wacu agira neza, Yesu wacu nta kimunanira. Arakiza amaso navyirabiyeko, arakiza istoma navyirabiyeko, arakiza indwara zitandukanye. Nagiye mbona Imana iseruka, n'abapfuye bakazuka. Nagiye mbona Imana iseruka, abarembye mu bitaro bagakira. Nagiye mbona Imana iseruka ku bagwaye amadiabete n'amasida n'ibindi. Bivuze ngo Yesu wacu rero umaze kumwisunga ukamwiyegurira, vyose biremera. Ndagoma senga isengesho yo kugira ngo nawe uyu munsi k'uyu mugoroba Imana igukuri rodebari, ikwicarikane n'abahambaye kubw'ico Yesu yakoze ku musaraba. Haleluya. Ndagushimiye Imana nziza, Imana igira neza, Imana ihambaye, kuko wewe ugira neza bugaca bukira. Ndagushimiye. Tabara uyu muntu wawe ari rodebari, irodebari hamagwara ndavuze ngo nahave. Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, ndasenze vuga ngo mwami uyu mugongo wamumereye nabi igihe kirekire, ndavuze ngo niyakira impemburo, wongere kuwusomora kandi ubukize. Mana Yesu namubereye akagarama ruganda ikanga kumuvako, reka mwizina rya Yesu ntagaze ibihe by'amahoro. Yesu tuma yongere gukira. Reka senge ndagusaba ngo mwizina rya Yesu Kristo, uyu nawe amaso yabujije kwiga yiga vyanka atagisoma n'ijambo ryawe, reka umusange umusiga umuti ku maso nkuko wabikoreye Barutimayo, kugira ngo nawe yongere kurabisha amaso yiwe adashima izina ryawe. Uyu munarode bari hamagwara ndavuze ngo reka yakira impemburo, yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo, yakira ibihe vyiza vy'amahoro. Urakoze kuri Imana. Reka nsengere kandi n'uwari rode bari hubukene, ivyo akoze byose birahomba, ivyo akoze ko byose ntibigenda neza. Ndavuze ngo umukuri rode bari kubw'urukundo rwawe ko guca bugufi mu mutima wiwe kandi kwakirira ijambo mu kwizera. Nange ndatangaza ibihe by'amahoro, ndatangaza ibihe by'impemburo. Ndategetse ngo nakubwira rode bari mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nawe abaho kwishimirwa, abaho kuboneka nk'umuntu mu izina rya Yesu nkuko watamye Mefibosheti. Reka natwe ibihe by'impemburo utabara uyu muntu wawe. Mwami Imana yacu nziza, n'uyaririwe urubanza, reka umukuri rodebari umucira urubanza rwiza nkuko watunganirije Mefibosheti, ugarukana ibintu vyiwe. Wewe iyo ukoze biremera, iyo uvuze birashoboka, nta kikunanira. Ndavuze ngo kubw'iyo mpamvu nyene nutabara utabaye, wihesha icubahiro, imbaraga z'umwuka zongere kuganza uyu muntu wawe, umugirire neza. Witwa Imana ihambaye, narakubonye, nta kikunanira, uri kibirengeye. Iyo uvuze imiyaga irahagarara, iyo uvuze vyose biratungana. Ndavuze ngo reka ijambo uvuze hejuru y'uyu muntu ariko aradukurikirana, kugira ngo nawe ivyo bigende neza. Uyu mubano muri mu rugo ndawimuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye ibihe vy'amahoro mu rugo rwiwe mu izina ry'ubushobozi. Uyu amashuri ariko aragora, ndatuye kumenya n'ubwenge bw'iwawe nkuko abigiriye Salomo. Nawe umugirire neza uko wagiriye neza Daniyeli Babuloni, ukamuha ubwenge. Nawe umukuriro de bari hamaganya n'ubwoba yuko umenga n'umuja w'abandi, oya ahagarare neza. Urakoze kuri Imana ugira neza ibihe byose. Nuko tabara abantu bawe ko arakurikirana iri jambo ryawe n'ibisengesho, ubagirire neza. Ivyo bagambiriye kuri buri wese ndatuye ngo yangere kwakira inyishu yiwe. Uwo reka kunyihira mu mutima, uyerekara gutakambira, reka nawe mu izina rya Yesu Kristo yongere kwakira impemburo. Turabitangaje mwami, nyintumwa yawe wizigiye ugahe gikorwa mu ishengero ryawe. Ndavuze ngo reka ibihe by'impemburo bibe kuri uyu mupapa, bibe kuri uyu mama, bibe kuri uyu musore, bibe kuri iyi nkumi ariko aradukurikirana ahari hose ku migabane ine igize isi yacu. Ndagushimiye kuri Imana yumva ibisigaye n'ururanye bitaroranye, uhezegere n'abakozi batanguje bino bikorwa by'icano canke by'iyi TV kugira ngo bagukigwe bagire umugisha w'Imana. Nabonye ushikare kubagirira neza, bagere i Rehobote, bagera hiyaguye, bave i Rodebari, bagera ahantu heza cane ku rugezo rwiza. Ndagushimira ko vyumva ibisigaye bananya utugirira neza. Ni mwiza Yesu Kristo mbiseze mbisabamwo, amen. Nuko bakundwa n'Imana, turarangije ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Yari mwene so Apotre E HARERIMANA. Murakoze, mwarahezagiwe. Numwe mu basengera mu ishengero ry'Imana ry'umuvyuro kuri bose. Mugira umugisha. Shalom shalom.